garuka rero ku Mana yo itanga ubuzima. Je murambarira abantu nimwibaze nk'ubu turi abantu imiliyardi hafi 8 ku isi. Turi miliyardi hafi 8 ku isi. Izo miliyardi 8 ku isi nukuvuga ngo mu myaka ijana bose bazoba bapfuye babishira abandi, abazoba bakiriho nabo bazoba bariko baragorana. Urazi ko baba bariko banura ibumva rero uca wumva ko iyi si atari gwacu na borohoro twese turiko turarengana. Ari naco gituma rero Imana idutije ubuzima, Imana idutije impwemu, dutegerezwa kuyirondera mu buzima bwacu, kuyirondera mu buzima. Chuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryane, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije kaze mu makuru twateguye kuri uno munsi, tukagaruka ku ihwaniro ry'abasaveri ku rwego rw'igihugu. Kuri uno muhingamo hatanguye ihwaniro ry'abasaveri bavuye mu madiyoseze agize Eklezia y'u Burundi. Ibirori byo kugurura iryo hwaniro bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yarirongoye na nyen'icubahiro Musenyeri Salvatore Nicitete, umwepiskopi wa diyoseze ya Bururi, mu gasengero kari mu kigo c'inama y'episkopi katolika y'u Burundi, igisata kijejwe imihari n'imigwi, ingo n'ubuzima, benshi bita muri ndongozi. Afatiye ku bisomwa vy'uno munsi, akaba yabwiye abari ngaho kari ugushira imbere ukuri, ubutungane, umutima mwiza n'urukundo. Akaba yasavye abasaveri kugaruka ku Mana itanga ubuzima. Rero mu kurindira isi nshasha, mu kurindira isi nshasha izotujana mu ijuru rishasha, kubera kwa kwemera wa Mwana w'Imana, nimuheze mugendere ukwemera, nimuheze mugendere ukwizigira, nimuheze mugendere urukundo. Ibyo nibyo biheza koko bigatuma mubandanya kuri uru rugendo turiko, kandi koko twese turi ku rugendo. Kera noneho abakuze nuko mbona atabarimo cane, twararimba tuti twese tuzopfa, ntawe uzorusimba, sokoza amasunzu utegere ruhanika, yamara umenye uzopfa. Abatazi ruhanika yari imishatsi basokoza ikamera nk'inkofero, nuko hanyuma rero atabo bose bazoheza bapfe, ntibazoheza ngo bagume kuri iyi si. Ati rero mwabantu garuka rero ku Mana yo itanga ubuzima. Je murambarira abantu nimwibaze nk'ubu turi abantu imiliyardi hafi 8 ku isi. Turi miliyardi hafi 8 ku isi. Izo miliyardi 8 ku isi nukuvuga ngo mu myaka ijana bose bazoba bapfuye babishira abandi, abazoba bakiriho nabo bazoba bariko baragorana. Urazi ko baba bariko banura ibumva rero uca wumva ko iyi si atari gwacu na borohoro twese turiko turarengana. Ari naco gituma rero Imana idutije ubuzima, Imana idutije impwemu, dutegerezwa kuyirondera mu buzima bwacu, kuyirondera mu buzima bwanyu. Mvuze ntidutijije muragaba, ubwo buzima mufise Imana ndiye wagabiye. Murabyumva? Imana ndiye wagabiye. Izo mpemu ufise Imana ntazo yakugabiye. Umugabo ufise Imana ndiye mukugabiye. Umugore ufise Imana ndiye mukugabiye. Ubusenyeri ufise Imana ndiye mungabiye. Murabyumvise? Yarandikije gusa. Nawe umuntu mu Kirundi yatijijwe ikintu nibyo muzi, ategerezwa gufata neza. Atagifashe neza birashobora kuba nabi, kuko urakeshi na keshi ukunda gutira nk'impuzu kugira ngo useruke mu bantu usa neza kuko utayifise. Hari igihe rero ugenda ugaseruka, hanyuma hakaba inzoga, bagatamba, bagasubira, nawe ukajamwo ukiyayura utamba. Hari igihe mwahurira na mweneyo akavuga ati yewe uratamba neza ntuntaburire. Ari naco gituma
Bibiliya nyeranda kuva mu ntango yayo gushika mu iherezo ryayo, iyo Bibiliya benyeranda nta kindi twibutse igira iti uratamba neza ubwo buzima nakugabiye, ubwo buzima nakugabiye, izo mpemu nakugabiye, uratamba neza ntundaburire, mwanya nkibigutijije ko ndashobora kubyakira ejo canke hirya y'ejo. None rero niwigenze nk'uko nshaka, nugerageze kurangura ishaka ryanje. Iyaba abantu bose badutegeka ku isi iyo bava bakagera n'aha mu Burundi bwacu bagira bati dukora dukurikiza iryo shaka ry'Imana, Imana irondere neza umuntu, bwa butungane kwa kuri bibyara amahoro, rwa rukundo, ndabarahiye hakagira ingwano zoba ku isi, hakagira ingorane zoba ku isi. Mugabo siko bimeze, abantu bakurikira isi gusumba uko bakurikira Imana. Mwebwe rero murondere ugene mwokurikira Imana muri iki gihe ikibatijije impwemu, ikibatijije ubuzima. Murondere amahoro, murondere ukuri, ubutungane, urukundo, umwidegemvyo, ineza n'ubutsitaye, asaba imbabazi kugira ngo mushobore kubaka igihugu c'Imana. Iyo Mana nayiheze ibaha impera, tugira amahoro ya Kristo. Ryuguruwe uno munsi rikazomara iminsi 4 kucivuga ngo basaveri, ugwaruka n'abakuze duterere by'umwihariko mu gukomeza Ekleziya muryango n'iterambere ry'igihugu cacu. Rikazosozerwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 31 uku kwezi. Constantine Yungeko ayoboye iryo hwaniro aratubwira inkingi zitanu zirigi. Inkingi ziri hwaniro twagize ubwa mbere ni inyigisho. Tuzoga ku nyigisho zizotanguza tangwe no munsi ngo bije kubibona ku munsi wa gatatu, bije ku munsi wa kane, ku munsi wa gatanu no munsi wa gatandatu. Bari misile y'inyigisho dufata twategura inyigisho zitandukanye, ibice bitandukanye, azi inkomeza kwemera arizo dufasha bitavye ari kubyerekeye ubuzima bwa misi yose bokwigenza, bategura imigambi, ari inyigisho zitwibutsa ivyo muharo dutegereza n'ivyo Ekleziya dutegereza. Mbani impande nyinshi. Iyo ni inkingi ya mbere y'ihwaniro. Inkingi ya kabiri yerekeye aho twovuga ari naryo shibikiro twahereye ko umutekano ariko ryari iryo, aho twashatse gutsimbataza, gukomeza ndetse no gukabura ibijanye n'imico kamba abasaveri, kuko ni inkingi hambaye. Turavye n'uwatanguje umuhari ku isi yose, George de Fou Patiri umuhari watanga muri Afrika, hakurya muri Congo, yashimikira cyane ku mico kinyafrika. Rero ku munsi wa gatanu no munsi wa gatandatu twatekanye ibiteramo bidasanzwe, amadiyoseze yose yazanye intumbero zijanye n'imico kama n'akaranga. Kubera isa 9 gushika ku mugoroba arimbo ibiteramo bitandukanye. Hariho rero inkingi igira gatatu yo kurabira hamwe no guhanahana ubumenyi hagati y'amadiyoseze. Abaserukira abandi bazoza barateguye, bazotwereka ivyo barangura amadiyoseze yabo akabijya kugira ngo n'andi madiyoseze avyigireho. Hazoba ama presentation rero y'ivyaranguwe, ivyo bikahise vyakorara imigambi yakorarangura ndetse n'imigambi yakazoza kugira ngo y'andi madiyoseze ashobora kurahuriraho ubwenge. Inkingi igira kane, murabona ibihe turimo vy'amatora kenshi mu Burundi, murazi si mundi gusa n'ahandi hose bakora guhungabana kwera ibihe vy'amatora. Twateguye urugendo rw'amahoro ku munsi w'Imana, aho tsogira urugendo turatera imbyino zihumuriza zigira ikibwira ngo abantu bumve yuko amatora atari umuhero w'isi, amatora arengana, ariko tugasubira mu vy'iterambere n'uki. Hanyuma inkingi ira gatanu jani twateguye naho kwibuka muri iyo misa yo gusozera ku munsi w'Imana itariki 31 z'uku, aho tuzokwibuka rero imyaka 13 uwatanguje umuhari ku isi yose, nyakubahwa Patiri George de Fou yitavye Imana. Ihwaniro nk'iri ngo rikaba rifise akamaro gahambaye ku banyamihari, ngo riratuma hahinduka byinshi mu buzima bwabo. Ivyo navyo tukaba tubishikirizwa n'umwungere wa diyoseze ya Bururi, Musenyeri Salvatori Niciteretse. Ego cane wagomba ndaguhe akarorero kagaragara. Igihe twatanguriza inyigisho hariho
abana bari mu makartier batashobora kugenderanira mugabo buhoro buhoro mu nyuma baragenderaniye. Hariho nk'ubu turaheruka ihwaniro ry'urwaruka rw'igihugu cose, niho gihe duhamagara nabo mu bindi ibihugu, ugasanga urwaruka 4,000-5,000 rwakiriwe n'abandi mu mihana, bakaba mu minsi 5 ibyo bafungura ibyo banywa, nuko hanyuma mu kubashira muri iyo mihana ntituraba imigambwe, ntituraba ubwoko, hari n'igihe nawe udasanga iyi dini babakira. Icurumba rero ko giheza kigakomeza umuvukano mu bantu, mbere mu nyuma baraheza bakaba n'abagenzi. Ahubwo ibi byarafashije cyane rwose kugira ngo abantu baheze begerane, urwaruka rwacu ruheze rwegerane. Namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha niho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiranye. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma iri teka.